Intahengirakamaro TV. Umwami Yesu arindeze niwatanga amajambo umunyabyaha ngo renguka wumva iby'ubugingo atugirira ubuntu akatwiyegereza amajambo meza cyane yo kunera umunezero niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Yesu arakiza. Ndabaramukije cyane mu izina rya Yesu Kristo. Imana nyene urukundo kandi nyene amahoro ibahezagire mwese aho muhereye muri za mpande zine z'isi. Imana y'urukundo ibagirire neza. Muri cya kiganiro itegure Yesu araza, ikiganiro kikwibutsa ko inzambi izovuga. Wamubizi ko Yesu azogaruka, wamubizi ko inzambi izovuga. Abanyabyaha bazohana, abagororotse bazonezerwa, bamwe bazoruhuka abandi bazobabara. Abo bamwe bazoruhuka nabihanye ibyaha byabo, n'abagororotse n'abaciye bugufi bakoga mu maraso ya Yesu Kristo. Abazohanwa nabo nabasi ayo maraso ya Yesu. Imana itubwire neza kandi duhezagirane mwese aho muhereye hose. Muri cya kiganiro itegure Yesu araje, dusome Yobu 6:8. Icompa nkaronka ico saba, Imana ikampa ico nifuza. Imana nyene kemera kumfyonyora, igatuma ukuboko kwayo igacagagura imigozi nziritse. Aho niho noba ndose ico mbere nuko iteragurwa n'umunezero, naho ntagize uburibwe kuko ntahakanya amajambo y'Imana. Aha turabona Yobu ingene yavuze ati coma nkaronka ico saba nifuza. Imana ikemera kumfyonyora, ikemera gucagagura imigozi nziritse. Mu nyuma yaho nonezerwa, nkagira umunezero naho nababaye, naho gufyonyora bibabaza nogira umunezero. Imana ibahezagire. N'iri jambo Imana igufyonyore mugenzi, igukure umuntu musha. Imana igufyonyore igukuremwo uwundi muntu musha, icagagura ibikuziritse igukuremwo uwundi muntu musha. N'aya majambo Yobu yipfuza ko Imana yomufyonyora, gufyonyoka. Imana ibahe gufyonyoka, nanjye Imana impe kongera gufyonyoka. Bagenzi bakundwa, idufyonyore. Gufyonyoka hariho kumeneka, hariho kumeneka, kujanjagurika no gufyonyoka. Imana iduhe kuyimenekera, Imana iduhe kuyifyonyokera, dufyonyoke. Icagagura imigozi arabusanga afise imigufyonyoka biragoye, naho yagize uburibwe. Turabona iyo ikintu gisumvye inguvu uburemere ikindi kiragifyonyora, kigata nuvuga ishusho, kigata ko casa ko cari kimeze, kigasigara ari nk'ifu. Umuntu ashaka gufyonyora igi rikaba nk'ifu, ntusubire kumenya ko ryari igi kuko ryafyonyowe, aho ryataye ishusho. Warikozemo ikindi kintu, igi ritetse neza riraca rihinduka ifu, ntusubire kumenya ko ryari igi kiretse uravye neza cyane kuko ryafyonyowe. Urashaka gufyonyora urutete rw'ikigori ukaruhindura ifu, rugahinduka ifu. Ntushaka kumenya ko warutete bw'ikigori utabibonye. Aha ndiko ndavuga gufyonyoka ukavamo ikindi kintu n'ibindi bintu
iminsi wofyonyora bikavamo ibindi bintu ntusire kure ko vya bindi. Yobu rero cyangwa icoma Imana ikamfyonyora ngafyonyoka nkavamo ikindi kintu noca nezerwa nkagira umunezero, ifyonyo igacagagura imigozi nziritse ngaca ngira umunezero naho nagize uburibwe, naho gufyonyoka bibabaza. Gufyonyoka bashaka kwabibabaza hagira kurasika ibigori cyangwa ingano cyangwa bikugira ibimifubira yabyavuga biti urampunze, byavuga biti urampunze. Igi natanze yaba byavuga giti urambabaje. Ariko mukundwa Yesu Kristo agomba abantu babayemwo ibindi bintu. Imana ibana nafise umutima umene tujanjaguritse, ufyonyotse wafyonyokeye Imana. Imana iguhe gufyonyoka, igufyonyore, iguhindure n'undi muntu. Dawidi naje ngo Imana ndemamwe umutima musha. Yarabona ko afise uwundi mutima atari wa wundi mutima utameze nk'uko Imana igomba, kuko yari yakoze icaha. Yobu naravuga ati nanjye Imana yonkora mu wundi muntu ngahinduka. Imana ibahezagire n'aya majambo. Imana iguhe gufyonyoka kugira ngo uve mu kindi kintu, uwundi muntu pito, uwundi muntu. Imana yafyonyeye Pahuro ariko arafutana agiye guhiga abantu b'Imana, iramwiyereka nuvuga imukuramo uwundi muntu, amara iminsi 3 atacafungura, atacajya, atabona, atavana, ariko arafyonyoka. Iramukuramwo imigozi y'ubwicanyi yari imuziritse, iramukuramwo umugozi w'inzigo yari imuziritse. Imaze kwimukuramwo byose ikimunga ku mukozi w'Imana kugira ngo amusengere abo uwundi muntu. Kuko Yobu Pahuro yafyonyotse yaciye ahinduka uwundi muntu akorera Imana. Imana ibahezagire, Imana ibahe umugisha. Turakwiye gufyonyokera Imana muri iyi minsi. Abantu turashobora gukorera Imana tutarafyonyokera Imana neza, tutaragira imitima imenetse ijanjaguritse, imenekeye Imana yabaye misha. Imana ibahezagire. Umuntu agakorera Imana, umuntu agifise imigozi muziritse. Iyi migozi rero yo yavuga itaracagagurika, itarasubukira. Iyi migozi yatuma atanezerwa, iyi migozi yatuma atamunezero afise. Niba noca ngira umunezero, Imana agiye kumfyonyora ikacagagura imigozi nziritse. Amen. Shaka kugifisa umugozi w'urwango, umugozi w'ubwibone, umugozi w'ishari, umugozi w'ubugunge, umugozi wo kwambara ubusa, umugozi wo gutizera. Kuko utizera ntashobora guhimbara Imana. Gutizera ni ikintu kibuza umuntu gukura mu vy'Imana. Gutizera ni ikintu kibuza umuntu gutaba umukunzi w'Imana. Gutizera ni ikintu kibuza umuntu gukorera Imana neza. Gutizera ni ikintu kibuza umuntu kwegera Imana, kuko aguma akekeranya. Yesu abahezagire, abahe gufyonyoka bakundwa. Umuntu wese agifise umugozi umuziritse, hamwe bwati jewe kaborerwa karangora, jewe bushakanye burangora, jewe busambanyi burangora, jewe kwifuza birangora, jewe kwidoga birangora, jewe ibi nibinyi ndabona uri umugozi uracambosha. Ndakwipfurije ko Imana yo gufyonyora igacagagura uwo mugozi ikagukoramo uwundi muntu musha, umere nk'uko Imana igomba, kugira ngo unezerwe, kugira unezerwe. Iyo umuntu rero ari wa kera aba atanezeriwe,
aba afise ibimubabaza ibituma ababara vya kameremere y'umubiri, vya kameremere bitanezera Imana. Ibyo turakwiye gusa Imana ikabifyonyora bigafyonyoka, umuntu akaba nk'umutima musha. Paragraphe aravuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu, ndiko ndavuga abantu bafyonyotse, abafyonyotse neza, abihanye neza, abapfukamye neza, abatuye ibyaha byabo neza, baca babicaremwe gisha, bakabyagwa n'Imana, bakabana b'Imana, bagahimbara Imana, Imana igakibaha umutima musha, ikabarema gusha. Naho kubw'umubiri menga tuguma tubona yibabaye, mugabo mu buryo bw'impwemu baremeka gusha, ikabaha umutima musha, ikabaha umunezero musha, ikabaha umutima musha, ikabaha ibyizerwa bisha, ikabaha urukundo rusha, ikabaha umunezero musha, ikabaha kwiha, bakabaca ibyaremwe bisha. Yesu abahezagira n'iri jambo Imana ikufyonyore ube mushasha mu izina rya Yesu. Mana hezagira ijambo ryawe, hezagira bano bantu bawe, hezagira igikorwa cyawe, abantu bafyonyore kundi gushasha, ubeze ubatunganye mu maraso yawe no mu bushobozi bwawe mu izina rya Yesu, amen. ukaba nawe ufise intaye bifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise, twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 884 981 68 804 981 canke 68 42 14 47 68 42 14 47. Kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi. Izina rya Yesu rirusheho guhabwa icubahiro. Kaze, Imana ibahezagire. Niyo meza ndayakunda ntahatanezera.